umugabo mu attitude yawe. Ton style de vie uri umugabo wewe. Ton corps marche comme un homme. Est-ce que ton corps tu l'entretiens comme un homme? C'est ça en fait. Abakobwa bari ngaha bakeneye umuntu afise umubiri nk'umugabo. Wisoneye nk'umugabo, wifata nk'umugabo. Et ton corps imeze gute? Ton corps imeze gute? Hama na siporo tugira bro, hama mushaka umukobwa ni tizi weye. Weye. Ni muhore. Abakobwa ni muhore. Umukobwa ni weye. Umukobwa kumujana mu rugo. Umugore kumujana mu rugo. Murahira kugira acte conjugal, acte sexuel tout au long de votre vie. Même il y a match, il y a des ligues, des classiques. Des classiques. Na classique va attendre les matiba. Wa wishina marwayare na maragu na majare. Imisi yose. Ndakoma hama muzoshora umugore mu rugo ziprata no kwa mugenda. Ziprata. Abagabo bose barizi ngaho. Abagabo bose barizi dokwaza dole. Sinzi ko murabona abajene Mariage ariko baca byaraza passport. Murawa bitu ya passport. Murawa bitu. Uba bakagenda kuronga passport garagagira. Abakasi kakabona bwa ubutumwa bw'Imana buriya. Umugabo cyangwa umugore w'ijunja n'icyaha. Rega uko wifata no munsi niko uzoba mu rugo. Fata no munsi. Tu n'inventeras rien. Parce que là, je dois inventer, tu vas te dépasser. 4. Tu vas savoir ukungene umuntu yitegura mariage sur le plan de développement, sur la vie professionnelle, sur la rentabilité. Alors, il y a les 4 dimensions. Ukungene umuntu ategura mariage yiwe sur le plan personnel yiwe. Donc, agategura mariage kuri we imbere yuko imbere atari kwiyamaza ku mukobwa cyangwa ku muhungu. Wewe wipanze gute? Nawe rero ushaka ko tugira changement de mentalité. Hama tunaanza kuvuga rero sur le plan relationnel. Ngamao ni sawa. Salamu cyangwa icyambere ubwambere. Sur le plan psychologique, bashinga ya façon. Mu rugo ubakitete ava umutima. Abantu batsi bari ngaha, ayo natumiye mu batsi bari ngaha. Uvuga yuko mu mutwe ngaha mu rugo kugira uzoshobore kujera urugo, ujere uwo muwakanye, ujere abana, ujere la vie de l'intérieur ya la famille, je dirais, ujere même la famille de ton partenaire. C'est la tête. Quand qui dit gestion dit intelligence? Et votre amour. Qui dit gestion dit intelligence? Mariage cyari cyo ubwenge bwo kujera umugore. Ababire bose bari ngabo ndamubaza. Ababire bose bari ngabo. Ababire bose bari ngabo. Est-ce que avez-vous la moindre idée de ce que c'est coucher le monde? Avez-vous la moindre idée de l'intelligence que ça demande pour gérer le monde? Abagabo batsi bari ngaha barazi de quoi il s'agit. Et il faut partager ça. Kugira ugere umugore wo mu rugo, kugira ugere umugore afisinda. Avez-vous la moindre idée de l'intelligence qui est derrière? Afisinda atangura guhindura mayimuru. Atangura gushera rukiya jya Mariya. La Theodore munukira niwe yegukadoni. Est-ce que uri umuhungu gahaye ukabasha kurongora? Avez-vous cette capacité? Uri utabura kwiyumvira comment gérer ça? Erego umukobwa mu rugo ubwa mbere mubona abari cyutse, abari kadakagororotse. Right over? Yinye rero mukora bwa ubutumwa bw'Imana, Imana irembe. Imana irembe siko? Imana irembe. Imana itangiye kurema atatangura komisima. Vous. Basi ariyo baheruka kubyara n'abaracarico. Ubwo yuko atangura kuvomisa. Yaruja rero wari umubona ko ayiragire ndabe. Nasubira no kwisiga dayo si tuko. Wewe wa muhungu urumva ko ufite intelligence kuzoryohererwa umugore atisiza amavomisa. C'est ça. Guys, umurasoka murasangira biraryoshe kandi ni nziza iyo vaze kuryoherwa ni nziza muri prochaine étape tuzopiga amafiança y'iragenda ni nziza iyo étape ni nziza ryoherwa profite ya crème glace gira barade atava hera mufise ngaho muryoherwe nta problème
ejo murosa amahera nta problème ariko kimwe gusa hari etape yo gukoresha ubwenge cyo cyambere abagore muri ngaha est-ce que avez-vous la moindre idée y'ukushira umugabo cyarico avez-vous la moindre idée y'icyo kushira umugabo uzo avez-vous l'intelligence qu'on mon bébé amabose na beba kuze rega na beba kuze aronka ilaje bari muzi kandi bari kumwe byenga gisi kandi rero beba kuze ndakutsa bavuze ngo nzaramba beba kuze nanachuka ugase eternize donc vous avez eu quoi préparer sur le plan psychologique nous kumva yuko ubunyenye kwanza mwige gab mwese gab nous kumva yuko sur le plan psychologique tu dois kutabuka va mu caprice de féminité ou de garçon tukiri duto jamuri étape il faut qu'on amra fonctionner mu mushinga naye mu rugo jamuri étape il faut qu'on ifata mu mukenyezi mu rugo amavaleur y'umugabo mu rugo utangura kuyatenya maintenant sur votre âge amavaleur y'umugabo mu rugo c'est maintenant nibiyaje amavaleur y'umugabo mu rugo muzashika ariko mushikire no amavaleur y'umugore wo mu rugo ni maintenant qu'il faut construire ça c'est maintenant ukene ko umugore yisoneye umukobwa yisoneye aujourd'hui ukene ko umugabo mushinga naye tangura les caractères du mushinga naye aujourd'hui donc c'est ici. Organise ta tête sur ta façon de vivre. Organise ton intelligence sur la gestion de vie. Organise ton intelligence sur ce que je veux vivre. C'est ça. Et tu n'as toujours pas tu viens de mon papa après. Non, non, non. Pas vous avez dit que vous avez dit vous avez dit que vous avez dit na style de vie vous avez témoignage. Vous savez vous croyez que papa vous avez dit batubesha ko nabambere ari bakadukura gawo bibi akigera no kuwambere twata mabilite yabo tukibona urumva no gukora vyembe kandi ari kutugira confiance tukavyemera siko mubona cyane papa we ati bon je te le promets kumaro pesage gusigatiriku tuduke gatali il faut yuko umuntu aba prêt sur le plan émotionnel. Ah, urukundo nga est-ce que wewe wumva office urukundo byukuri gukubaka c'est ça en fait c'est ça la question en fait urukundo bwo gusohokana n'urukundo bwo kubaka c'est tout à fait différent urukundo bwo gusohokana n'urukundo bwo kubaka bitandukanye ariko la finalité nziza y'urukundo bwo gusohokana nuko rubyara urukundo bwo kugira iki bwo kubaka none wewe uno munsi ushaka urukundo ruhe ushaka urukundo ruhe gaga inshuti ushaka kuba muri ambiance y'inzu gusohokana c'est vrai sexuel et affectif ya le grand forum baravya ko gara bahungu muindagura regale abantu ngaha namwe mu gusaba kazi bavuga ko tanga sefe mara sibagize Hariya abantu bacana makazi atana stage bakoze. So kuzire. Nukuri kose. Hariya abantu bacana makazi atana stage bakoze. Kubera iki c'est yiwe émotionnel. Na sexuel rero come on. Ucyusira na sex bakoze nabo mudasohokana. Imagine yo kwika. Uko ni machine ukeneye. Kubera bicega byinshi. Alors, mes chers amis, ngigisi wewe mu mutima wawe uriyitse ibyo wabayemo, ibyo ukorako, ibyo ubona, ibyo ukora, tukosora. Est-ce que wewe ukeneye iki uno munsi? Uno munsi uvaga ufise décision ya nouvelle orientation de vie. Ukeneye urukundo uwo musohokana kuri gusohokana cyangwa ukeneye urukundo uwo mubakunzi bahamwe. C'est ça. Mwebwe muri kuri âge il y a eu quoi prêt à construire votre vie conjugale. Si vous ratez sur ce niveau d'âge, ça sera fini. Clair. Fini. Vous l'avez nous avez fini. Voilà vous me ngaha, aya fils. Ariyo nabaza na yesi tu veux. Ngalo tabita. Sagaba avuganye.
ndakubwira nitwa Shikaria, tu t'assois de l'autre côté, je m'en fous. Ndabona ngaho oya sheri urumva il faut que twicarana none il faut que tubyumviriza umviriza ibira cyangwa ibyaje nawe urabona déjà le contexte yuko utiyafilima muri publique ariya bitaragira wiuno ariya bitaragira cyangwa se ngari abandi bisharanye kazabona yewe arukuna ariko arakuvuga pedowe twaje kumviriza ugira utagize twaje kumviriza ugira kuwako urabona ari ibintu bifo ugasanga nuko donc wewe sur le plan émotionnel il faut que tu choisisses maintenant qu'est-ce que tu veux uyo musohoka no musi murafise un projet de vie cyane muri découverte hama deux uyo muntu musohoka no musi n'udafise nta problème. Vous voulez que je vous... Vous savez que vous avez dit 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 que vous avez dit. Donc sur le plan émotionnel, guys, vous définissez qu'est-ce que tu veux. Urukundo, na qu'est-ce que tu investis dans Urukundo? Qu'est-ce que tu veux? Urukundo, na qu'est-ce que tu vas investir dans Urukundo? Tant que tu as défini ce chose, il y a un petit peu de il faut qu'à votre âge, vous définissez ça. Jenny Bany est beaucoup dans le monde. Ni Kikinzo, moi, à Maniki dans le monde. Tu es clair. Ani akututabaza tione utalizio onamenya kuti bro simoneke basinda kuza. Et donc il faut que tu définisses ça. Parce que l'enseignement d'aujourd'hui ne s'accame vraiment na changement de mentalité shobora kubibiho baho utanje kushena abantu. Ntibishoboka. Kuko ndavye ingo zuno munsi ngere zibayeho. Ngaraba abajene buno munsi kuko ngene babayeho. Ingo zo muri 10 ans ziri pire qu'aujourd'hui. Pire qu'aujourd'hui. Donc si on ne fait pas ce combat, d'avoir une révolution de l'amour authentique, on va couper dans la misère. Genda muraba n'ubiyahura baza ko abantu bakiri cyane abatunzi none genda muraba n'ubiyahura genda muraba ma divorce ari uno munsi baza ko abantu bakiri cyane abatunzi. Qu'est-ce que tu veux toi qu'est-ce que tu veux tuduge icyagatatu sur le plan physique kumubiri. Mesdames et messieurs, abaho muri ngaha umugabo wo mu rugo arangwa n'isuku basi yo kumubiri minimum arifata neza ugatangura amavarero kwambara impuzu igoroye ukabafasha muri musangira nzaba nawe ko ndavuga ntibaje urabyumva uvuga yuko ukabanza wewe ukaba mwiza sur le plan personnel ukumva yuko uyorganize ku mubiri wawe ufata neza ni erega umugore azogufata neza ku mubiri ube sensible kubera wabimenyera. Mugabo wimenyereje umwanda umugore wakuzaniye n'isuku nikomfi n'amareke pomveriso we shindo koko kweli ki wamenyereye umucafu hama inambuko yawe tambwe nk'umuntu yisoneye inyambaro yawe ambara nk'umuntu yisoneye. J'ai toujours dit aux gars ne soyez pas trop bling soyez simple mais de bon goût. Wambara ibintu bisanzwe mugabo use neza ngaba bakobwa n'abanza ngaba aba banavye mwese wambaye kirato kidanaguye baba hejeje ngaba mu singaba baba hejeje mwese ngaba baye ujya muhungu mbe yasobeka saseremyo baba maze donc umuhungu ku mubiri tangura wiyumve afate n'uwo mugabo ngo nuko warose umugore ubu mugabo par l'esprit et l'attitude d'abord. Ubu mugabo par l'esprit et l'attitude. Comment est-ce que wewe tu n'as ni l'esprit mugabo, tu n'as ni l'esprit dans l'attitude de mugabo, hama gushaka kudra muko, tu lui donnes quoi? Reka umukobwa arakeneye umukobwa, akeneye umugabo. Wewe uri umugabo ma attitude yawe. Ton style de vie uri umugabo wewe. Ton corps marche comme un homme. Est-ce que ton corps tu l'entretiens comme un homme? C'est ça en fait.
abakobwa bari ngaha bakeneye umuhungu afise umubiri nk'umugabo wisoneye nk'umugabo wifata nk'umugabo ton corps imeze gute hama na siporo tugira bro hama mushaka umukobwa nitizi weye ni muhore aravuga ni muhore umukobwa ni umukobwa kumujana mu rugo umugore kumujana mu rugo murahira kugira acte conjugal acte sexuel tout au long de votre vie même waza ijya match ijya liga ni classique na classique batante ni mazibaho wewe ushinga maroyale n'amaragu n'amajare imisi yose ndatomo hama nguzoshora umugore mu rugo uziprata n'ukuri kwa mugeni uziprata abagabo bose barabizi ngaho abagabo bose barabizi bakwasa dore sinzi ko murabona abajene Mariage haruguru baca biyaraza amasiporo murabazitu uba bakagenda kuronga ata amasiporo garagagira amakasi kakabona bwa butumwa bw'Imana buya donc pas yuko umubiri wawe tangura wantretene mais non parce que hariya amamatch ugiye gukina tout au long de ta vie ayo mamatch nayo est-ce que hari match y'abatantrene magabaga hari match z'abatantrene le corps soit ça hama le sexe ni non le sexe ni kuri le corps ego cyane brase regardez la note de sexe sexe ni kuri corps ugabo ndabatwenze je n'ai jamais compris le phénomène peut-être vous allez me dire comprendre je n'ai jamais compris le phénomène hari ukuntu ndavye le rythme sexuel iriho mu bajene no muzi basebateri ndavye le rythme abasebateri bagira sexe uno muzi j'ai peur yuko bamaze kudivorsa l'appareil génital et le corps Mego sexe gendera ona gendera tugende mego niri kuriwe kubera je parie ari abantu bagira sexe tout en oubliant la valeur de leur corps et c'est très dangereux mais c'est ça je vais vous dire clairement et cruellement tant que tu sépares la vie sexuelle et les valeurs de ton corps tu es détruit d'office le sexe fonctionne avec toutes les valeurs du corps. Le sexe fonctionne avec toutes les valeurs de l'esprit. Le sexe fonctionne avec toutes les valeurs de la conscience. Quand tu fais ta sexe, tu divorces les valeurs. Alors, vous connaissez comment vous tu dis le secret. Umunye ma influence ari mu bagenzi ni menshi. Umunye kubesha na kuzuye mu bagenzi ni bwisi. None, uhari yo shigira ngo none fatishe ko mbona bose koreka. Je répète. N'aie jamais séparé le sexe et les valeurs de ton corps. Jamais. Ou est-ce qu'il y a un droit de sexe frenzy? Mon sexe frenzy, mon vie. Pas de sexe frenzy. Moi, je ne vais pas écouter tout. Pas de mon sexe frenzy. Le gouvernement nous connaît sexe sans amour. Nous nous montrons que radio est vanité. Nous nous montrons que la vie, tout sexe qui se fait, il t'a eu enveloppé le cours. Il dit viara. Je vous laisse découvrir. Quand les conséquences sont énormes, tu peux dire comme quoi, oui ou non? Oui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est maintenant qu'il faut vraiment définir. Groupe de tu sais trois autres. Pythagora, nous mettons les fables. Pythagore, vous savez Pythagore. Si tu commences à séparer le sexe et les valeurs de ton corps, Caravaggio l'a dit. On a vendu, alors je suis en train de parler de la parole de Dieu. Je suis en train de parler d'un phénomène neurobiologique, du contexte psycho-émotionnel et du contexte psychophysiologique de l'être humain par rapport à son sexe. Harimo amaze kugira sexe ga harimo atarayigira ariko bro urambandira naje narakutaka bana
wasigaye n'abati arabasto biyagiritsa ukora natanga mu cyo gituma ntararokoka igumire uko premier uraza batanze n'ubu atararongoka kino bete plus watanze utatanze l'intelligence il faut qu'il ait l'intelligence hariya kuba biramanta ngo jewe ni kanarongoka kubera ngo nibanira abahungu urabaza barahaye kuyasiyete nawe ucubura ufise romoro kurusha wewe definisi icyo ukeneye ukigumeko ndaduga sur le plan de développement personnel kuvuga iki sur le plan y'iterambere y'ubuzima kugira ubuzima simvuze sur le plan yo kuba umumiliyoneri no basi sur le plan yo kwimenyereza ubuzima narakivuze ejo bundi ku baminushe ku basikoti narakivuze la fois passée ejo bundi ndakivuga neza ndagisubiramo ndabwira nti guys umutipe porte monnaie ameze neza nabarareka kudraga uraza kaka kantu karatumye abahungu bese biye porte bon mubire naje bwo c'était mon objectif un peu de secouer le système de mentalité ariko abahungu kugira le changement de mentalité mais aussi les filles barabimenye je l'ai dit d'une façon cruelle umuhungu ati ko ari vide muri porte monnaie bro banza ukunda akazi imbere y'ukunda umukobwa banza ukunda kurondera amahera imbere y'ukunda umukobwa banza ukunda kurondera amadiri bro investir ton énergie émotionnelle mu madiri kupisa de la misère rondera idiri porte monnaie yawe d'abord ironka ikintu umukobwa égale l'argent c'est clair kandi umugore wavuze bari matérialiste ce n'est pas un défaut c'est en qualité dans la nature y'umukobwa umavarira afise mu rugo abagabo batse barabizi umugore ashaka tudetaye twose two mu rugo unoto tudetaye azotujera ataturiyo tutagugwa kumugore naduza kugira ati sheri urahita nibugaramo ibitunguru vya rouge na vya blanc nanawe zikuvuye mu kiraka ugasanga nuko vuga yuko umugore ahubwo umugore atari materialiste ntaragera kubaka c'est ça ikindi nacyo mushaka kumenya abagabo muri ngaha batipe muri ngaha bava muvuga mutwe ndababanira no kugira ngo ubone ko ndababanira va poser la question des hommes qui sont pauvres mu rugo rwabo na sexe n'iduga genda mubabatse abagabo batse bari ngaha barabizi umugabo azi yuko akenye umugore ntashaka aza musoma mugire umviriza vako canke ndakotsa Tuzi kwa sama hanze mu mutwe w'indi nacyo mugabo atanye gasarere mutya yo shaka wambari mutara gushasi akubona uri sexy kubera iki piko kitu hapa me umugabo akenye nicyo gituma abasore bibwe muri ngaha ndabasaza nimbuzi ko atawurishikana banza ukunda idiri ubwo rukundo ukoriyansa ku mukobwa goriyate ku idiri yatuma urondera amadiri ayeshuwa urondera ayandi quelque part abahungu muri ngaha jena mavuga gukunda amahera si defo gukunda amahera kuko utarakunze uzobyuka kuyarondera gukunda amahera ari byiza kuko uyakunze biguha kugira iki kuyarondera hariyo n'abakobwa jemura naki ukaza wumva we yagiye ku kazi yagiye kurondera ubuzima ukaza wumva gote mutipe wa telefone agize agacambira chérie ça va ndabyutse nyanywa kayi aho ni uzere hama ndafise blacklist saison 6 nararaba what the fuck is this aho umukobwa yawe yari ku madiri hajya kuri zero hama gushaka ngo mukundane ngo mwubake si jeme wahe sokwe sizenuwahe hariyo n'ibintu umugore agusuporta kubera abona yuko ufise ikintu uzana mu nzu hariyo n'utudevu asuporta kubera abona yuko ufise ikintu uramena mu nzu sasa weye uko zero hapo afu unataka kitu kila siku umbwa nje bandi vole qualifié hariya bakobwa nabo
mesdames muri ngaha ababwire muhone abakobwa mundaye mu maso angira meze expose yanje reka andayejeje abakobwa muri ngaha kera bamama bacu ngende mubabaze bapapa bacu baheza deuxième candidature baba barose stage kandi mamahera uno munsi le contexte n'est plus le même. Les filles, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte économique qui est un peu cruel et médiocre. Ndatomoi? Ubu rero ryajambo rya kera yuko bapapa bacu ari kubaka mama bacu igira rihinduke. Ubu nitwubakane, sinzi ko bitahutse. Ubu nitwubakane. Je cherche, tu cherches, on met ensemble. Tukugira iki? Tukubakana. Parce que no munsi quelque part umukobwa dafise icazana mu rugo na wene umugabo wiwe quelque part azomurera n'umwana wo mu nzu. Mu bintu bita violence économique bajya bagavuga ati wa mugore we ntuzosanga ku kazi guma mu nzu ubyara urera abana quelque part c'est tout fait c'est talent c'est tout fait c'est compétence nico bita violence économique iratomowe. Alors mwebwe abakobwa rero quelque part mugenda mubaze n'abatipe baramubaze n'abatipe baza ko tumbera umukobwa Kenya ngaha bari misiri ngaha ngavuge na kozo ko mukoso mabonye na utazana ibishoboka. Alors, bref, madame Max, kurondera ubuzima, ça nous implique nous tous deux. Nous tous deux. Ou là, on ne laisse plus kurondera ubuzima. Si je n'ai jamais compris au phénomène à l'université, mon gars, il y a un col, wesh. Mon gars, il y a un drap, alors nous disons qu'il y a un col, c'est ce qu'on a eu à dire. Quel qui est esprit, il dit qu'il y a un gars italien. Qui est un mu Rwanda. Abanyeshuri benshi, ejo bundi ari mu Rwanda. Uno type yitwande, ujya mu type ya mutwe twagiranye muri sibi yitwa Sabe yambwiye yuko mu Rwanda abanyeshuri benshi muri university nabiga ijoro kurusha umutaga. Kwari ku mutaga bari muri business akora ugasanga umuntu yajeje ishuri afise kuri konti basina n'imiliyoni 3 zo kudoda. Mugabo ngari abaheze ishuri atangana ibikatsi bafise cyo ni konti ama bakene mu hobe agaca mu present au na kitu unaumia una kitu ugasanga unze niki parisima gacha bavuga mu parisima gacha achevé nawe ari achevé no kwiporte mo je n'ai jamais compris quand le groupe musa ga present burya miru fiancé wanje we yo kagiza akiri we il est target muri ugacagiye dafa pase yaga yatugiye interview jewe na Rosa na Lewa yaga muri ugacagiye chama tora chagiye chama campagne bakora bakora jeunes badragiza n'iki tusa cyangwa bajamanuze baje kutubaza rero bavuga ati nkamwege musama organisation qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes bavuga ati rego umujene wese arafise droit kuja muganga ashatse umujene wese arafise droit yo kujamira campagne nta problème umujene wese arafise kumilita ashatse mugabo jeje rezedi umujene wese amutumiriye muri imanda ndayishimiye azoma imyaka ingahe imyaka indwi wewe ndayishimiye abaye president w'umusenateri amadisi muri seta ahejeje ndayishimiye uzoguriye ndayishimiye azotanga raporo y'ibyakoze mu myaka indwi we nawe mu myaka indwi tugeze mu myaka indwi president abaye president w'umunsi uri zerofra muri seta ukeneye kubiki ukeneye kuba umu entrepreneur ukeneye kuba ufite entreprise cyangwa kuba ufite umuryango. Toi tu veux quoi à la fin du mandat de président? Inacho gituma nibaza yuko yiri baragirisha amaforume y'aba jeune kugira bagire target avuga ati basi mu jeune je natwaye igihe natangura manda naragize amaforume yuko exalter l'entrepreneuriat basi mejeje manda ndafise aba jeune qui ont construit les entreprises ou bien leur foyer. Et c'est ça l'objectif interne. Ne faut pas seulement militaire nawe t'invite à fise nous dire kuko wewe ubuzima bwawe uteye imbere automatiquement igihugu kizobénéficier oui ou non? C'est clair. Regarde umuryango ni institution y'amari muti famille hajya yusinye hajya kuri mail kuri etat civil ukuvuga ko urugo rwawe winjiye mu zindi nzego z'igihugu bico bisigura urugo rwawe ari iyo musinye rwagwinjiye mu rundi rwego rw'igihugu. Ça veut dire c'est une institution parmi d'autres institutions du pays. Kubera iki ikorora ritanga via loyer via minervale y'abana via umukatugura tu contribues au pays. Ça veut dire quelque part
quelque part urugo rwawe ni département ya gouvernement. None wewe ukeneye kuzoba directeur wa département cyangwa directrice ukizezeta uvemvera uzezera nga muri kizana bro ndashimiye ahejeje ushaka kuzobikiwe aheze uri heyi soit uri entrepreneur asifashije cyangwa ufise umuryango ni clair et ça se prépare maintenant. Je vois que ça réfléchit. Ndiko ndabona mu maso ça réfléchit. Abantu bafite abatipe biramereze kuri iki gati tandade. Abantu bafite abatipe cyangwa mu musoka biranarize. Uko muja. Muramaze gusomana, muramaze gukaresanya, muramaze kuryamana, muramaze kuryoherwa, muramaze no kuryana mutarana abana muraryana. Muramaze no kuryana, muramaze gutukana, nanacumapa none ubunye turabiyo seve mufise. Ni seve ya Horace. Ni seve ya Horace. Mufise. Baza muyanalize muri mu mahoro cyangwa nakajagara. Hamade murugo mujahi. Avez-vous déjà planifié iyo muko muraje? Nta kintu kibabaza ukunda n'umuntu agutesha umwanya. Sinzi ko ari umuntu amaze kugisata ngaho. Nta kintu nasanze kibabaza ukunda n'umuntu agutesha umwanya. Est-ce que mwebwe murabona ko muri yaje guta umwanya? C'est ça en fait. Vaut mieux rester libre parce que dans ta liberté, tu vas t'investir toi-même au lieu d'investir à quelqu'un qui te fait perdre le temps. Il est clair. Mon rukundo ni choix, ce n'est pas perhaps, ou peut-être. Birangiye ngene batipe bacha kutanga abakobwa. Ejo mutipe mutanga abakobwa abari excité comme inyishuda inyaruka ari excité. Umukobwa acambye ati urumva deje mutipe yamuravye amukoreze yagize documentation umukobwa acamudrega pas surprise. Basi sheri mu mwanya niyumvire okay basi none gushika ryari. Ya mara gushika ryari. Kwa muhungu ni gutya ni lota. Hariyo ikintu bambajije kwa minushe ngirasure ndakivuge neza ngaho kubera agira kivuze ampasa ko umwanya wari muto bambwiye bize kutere cyane nibiye bintu zo kwereka ko umuhungu cyangwa umukobwa mukundana ari wa proche tugira Kristo bico byamereze barambajije ndakivuga spontané ko umwanya rugiye naho je vais le répéter ici niyo conclusion il y a comment préparer le mariage sur le plan personnel. 3 critères. Nazitanze kubera iki? D'après analyse y'ubwesiko busiya buri uno munsi. Maribona nitwa muri community mwemwe. Ubwesiko mu rukundo no mu bwesiko bubatse. Ejo bundi ndazi mu fiance bafashe umugabo baje kumufata ngo dote yakoye umukobwa ngo yari deni yafasha ahantu atishuye. Iyo bya sirike ni bari sirike. Ni sirike. Sirike vraiment yavuze ati jewe ni munyaranje mu miliyoni 3. Hama ndafishe ndabukoresha. Hama rero birabura. Abaho muri ngaho. Mundana abaho muri ngaho. Bro. Uzogurana amahera y'icupa. Uzogurana amahera ya reception. Uzogurana amahera y'ikoti. Uzogurana amahera y'ikirato. Siko uzogurana amahera ya salo. Uzogurana amahera ya ruwaye. Jamais. Nuzogurana amahera kudota umugore. Jamais nizo girundi mugabo kudotira we. Kora umubuzi ufuma we paranya amahera ya dot. Ari 2 miliyoni 3 miliyoni. Iba ari wowe inkwano ive sur le fruit de quoi? Sur le fruit de quoi? Inkwano ive kuri le fruit de quoi? Uterera. Inkwano kuko umugore même pas ton papa kugira ngo oh nanga Zabamwalira ko yamudose. Zabamwalira ko yamudose. Kandi mwalira muzolira. Baba tipeze oya ngo papa zamusagurisha gatongo ni so ya kudote bro tu n'as pas doté. Vaut mieux uterera la réception, vaut mieux uterera ibindi bintu mugabo ari kudota avec le fruit de tes mains. Umugore ari no munza biretse narabaye doté. Yamvugira tawuris yatomo yamvuga tangura rero ndere dote demina kuvuno musi n'umukobwa wamubye ati sheri urabona sikeme ngabudesa ngaho nafase principe 20% ya mayiranza ndacha 30% tuzandabika gira mariage yacu ya December prochain tuzonwije dote umukobwa cyangwa ko muri agenda
Sabyumva. Nawe cyangwa motivation gukora. Rega ni umukobwa arashobora kubanza kurindira kukubwira ko se jaguha. Abanza ariko nawe ndaboruzana. Amwange au utatu. Suprimaki. Critères zitatu zerekana ko umuntu mukundana ari wa projet. Icambere. Ça il faut noter et méditer parce que c'est très important. Il faut noter et méditer. Icambere. N'umuntu agukunda tel que tu es pour te comprendre et non pour te transformer. Parce que la meilleure façon de transformer quelqu'un, c'est ça, c'est ta capacité de la comprendre. Abantu bose n'abarabizi ari byeso uwo mwakanye aheba atari uko wabaye Putin ari uko wabaye Teresa do Calcutta. Ibyo ni jambo ndazibaza. Ariyo ngeso umugore wawe cyangwa umugabo wawe ataziyaba ngo nuko wabaye Putin muri dictature. Mugabo ari uko wabanje kumutahura rimwe rimwe ukanavyakira kabisengera. Mugabo ukagenda ugize twa caprice tw'umukobwa cyangwa umusore hebu je je me passe pour abagore nibo bafise amapoke y'abagabo. Je n'ai jamais compris le phénomène. Mariage niyo byanditse ko umugore aza kumesera amaboka kubera ko umugabo atomesa ikaraso z'umugore kubera iki? Kubera iboka zose zari zimese ati ukaraso ka madame oya cyawe avec amour, avec attache, non moi aussi j'ai eu là. Quand ils ont dit là je pense ça où. Non, nous nous dans la kaziki, atandenga kuri kakadogo futu. Abakobwa muri gato, abagore muri gato. Mubaye pas surprise. Ugasanga umugabo wawe urabyutse, usanga muri douche yaje kera yanatumanitse. Quel effet. Mutuze, uzibuze sana mutakumesukare kwawe, usanga umugabo wawe yatumesuyana twanyikiye gusa neza. Umutima sabyarika. Ishavu cyangwa urukundo. Nangete bro. Niboka yawe igumira imesa mani. Aba bambara tugoze byo kunani. Critère ya mbere nabayumvise n'umuntu agukunda tereketswe. Abantu batse barabizi ngaha iyo batasuiporota barengere bimwe bimwe nibo bakundana. Icyakabiri cyerekana ko umuntu uri kumara wa projet ariyo niyo cyama cyagoranye. Ariyo cyazanye n'induru. Icyakabiri ni umuntu akwereka ibyo akora, ibyo atunze mbere akanabikwempikamo. Umuntu akwereka ibyo akora, ibyo atunze mbere akanagira iki akagushyiramo. Wewe ni mingi hapa mvile mwewe msimaji. Wewe ni mingi hapa. Wewe ni mingi. Comment est-ce que umukobwa ashobora gutanga ubuzima akabuguha amahungu bukamuhisha ivyo ukora? Ati ivyo ukora ni ubuzima bwiwe nikiye kizimvye. Alors, iyo caprice ko tamwereka ivyo ukora n'ivyo utunze niyi. Ko deja wewe yemeye kuguha, c'est qui n'a pas de prix. Et toi tu fais des caprices de gâchette. C'est que quelque part. Abakura mwinga. Je le dis, ababile sinzi ko cyadukundana bakandasa mumenye byavuye. Muze kumenye byavuye muze ivuge. Bakandasa mukamenya hangi hangi ngo bandashe. Icyo byavuye.
abakobwa muri ngaha ntuzopfe waremeye kurongana n'umuhungu atarakwereka ubutunzi bwawe bugeze, ataranakwereka minimum, ataguze kuri kode urabe historike yiwe. icya gatatu ni umuntu afise agenda do date na agenda ya logistique ya mariage. nakisubiramo, ni umuntu afise agenda ya date yo kubaka, afise na agenda yo kugura ibintu bituma muzogira iki, muzokubaka. ngaba babaza mariye bari ngaha baza ko ibintu byose babiguze ku munota wa nyuma. ngaba ni mubabaza, ngaba ni mubabaza mariye yakamagura udushuka akatubika, akagura agatambara marido akabika, gutyo niyo mariage igera. none je nawe tufise mariage muri Decembre, iyo ni agenda, ni vyiza, mais il faut ko muhungu n'umukobwa mugira na agenda ya chaque chose. Sheri twinjiza amaranga nuko ubonye mukabanje tuzajya brochette simple, turafise amashuka tuzogura, turakenera agatapi, turakenera akaradiyo, turakenera matera, turakenera agatanda. upfa yuko muranavugana agenda ya logistique. Vous agenda ya logistique metaho iyo muko mutegurana logistique no mukundana na saveur, ikirungo kiri muri bijya bintu, ça dépasse ce que vous vivez. Il faut que vous évoluez dans l'amour. urazi urukundo ruryoha iyo mukumvikana ngo mukundana, ungene mugura ibintu, ungene mujera ibintu, ungene mutumvikana. Je t'aime yo kumwijoro, izo ni je t'aime ifise toute une histoire mwabayemo toute la journée y'ubuzima. Il faut que mutuga kuri iyo niveau guys, faut mutuga kuri iyo niveau ya je t'aime byaramwarusha. mwirombe kuri dora mission mwese babiri murondera okereka sheri oke kuri iki tureke iki oke usiranya ngahe oke gira cyo tugira uko iyo siri kwira baramurusha mutashe mwijoro mwese wiwe kajya kajoteme gafise indi saveur kora gafise experience d'amour babanye nari ushaka mukuru mu bintu by'abadoresaga bro mukuze je iyo bari esheke ngize kangaye n'amanako myinduru ndabigisha bari esheke. Tu es clair, tu es clair, tu es clair. David, ya mariage. Nzogisubiramo iki kintu ubuzima bwanje bwose. Hari umuntu ashaka kuvuga ngo none kubaka bisaba uburyo ngana gute. Je vais vous dire, minimum ngayo ucumbura. Sinzi ko dushaka kurongora hari kwambara hango cyangwa usiga bangazi. Ndabizi doshoboka kugenda tawi. Uga, regarde dire minimum kugira urongore ngaye mucumbura, c'est pas moins de 10 millions. Ngaba batamubatse, ngaba murabatse. Aho vuga chichi, kaka ugize mariage n'ibya chichi hasi. None iyo 10 millions nimuzokubaka muri 3 ans cyangwa 1 an cyangwa 2 ans. Urkwirondera gute ngaha? Urkwirondera gute? Nushaka kumera toute la matinée. Uraba saison ya filme amasaha 4 ukene kurongora mu bandi masaha 5 abacingumba amajana 5. Bishoboka. Mwako uyalikse yutunze adote kupisa dara pauvreté. Bishoboka. Dabaki 10 millions ngaza kwari nunze ayini hasi ababiro muri ngamu bimenye. Abakobwa bimba muzo bafasha kame kurusa. Ababiro c'est à vous. Tu ne peux pas buscar un mugore muzo avec un travail que ça demande pour moins de 10 millions. J'attends une distance de Moussinanga. Une distance de 2 chambres, salon, ça dépend des quartiers. Allez, nous y voulons venir 400 000 à 2 chambres, 12 toilettes. 400 000, 300 000. Allez, je dis bien à 2 chambres, salon, là, si tu m'as dit, tu as 12 toilettes. C'est pas moins de 300 ou 400 000. Ukatutanga avance ya meza ngahe atatu abayangahe fate makalikatrice ana secrétatrice tutujana fate calculatrice tutujana abaye emilio kombe emilio deso atofasha inzira hasi ya chini yes na kekusi kwa shati dosa duga salo isanzwe apana za salo VIP zimeza maheme ya manere guta oya salo za tindi za batatu nini zimuna haya salo genda mubaza ya kuraja tukazikoleza tiga salo ime iri musi ya sensa genda mubaza minimum ni market yako hivyo katika salo kaka kufanya nyama
zigeze kurangaza aho abangahe fataye miliyoni muri se miliyoni desa abangahe yo miliyoni desa amakuse atwara kuko ugura amakuse yapaye urabizi amakuse atwara na 500 600 yabiri kumwe aje hamwe yo miliyoni desa donc ça fait 2 millions 2 salle à manger sanzwe c'est pas mon cas salle à manger sanzwe y'igiti katesa abayangaye nagurira nidaseka aho basi muri salo hariyo salo basi y'abashyitsi hariyo na salle à manger ibintu bya ekapura mwanze mwace iyo bintu twaze tuba ekapura baza murindire gatowe si basi ahantu minimum hari n'itapi nashyizemo akabati rero kaya kabati gasanzwe k'ibirahuri na 300 aho fasha gasanzwe sinzi ko mutahura abaye 2 millions combien cyangwa 3 millions combien 3 millions ça tuduge tuva muri salo kwanza tuje mu cyumba mu cyumba igitanda cha emetre katove ushabwiye mariko n'umugore ari chamake chini nangaye katresi chamake je dis bien chamake sirako rero imate sasa brodo tara amate sasa hanze kabige imate la dodoma isanzwe mera make nangaye tuasa abaye igitanda kimwe cha chini abaye sensa yatomona tugeze kuri agazi family visa yatomona tuduge igitanda basha kwashitse abasingiye mashuka amarido muri salo abakobwa amarido ageze kurangaho oya bayachini mbona muri VIP nana arachini nanga dosa amakama nawe ageze kurangaho batuwa samire sensa batarasi turagiza amarido muri salo n'amarido mu cyumba dufate forfait ya sensa abayangara manura ahubwo amarido ni emiliyo kandi asanzwe aho amarido ni emiliyo amarido yo muri salo no mu cyumba ni emiliyo yego cyangwa nibyo marurira kugeza kurangaye 5 millions 300 basi era inzu irafise salo irafise aho muzorya irafise aho muzofasha imana kurema amasafuriya forfe amasafuriya amasahani ibiko birahuri ufate forfe ya 500
seanse shaka ko musohoka ngaha umwe wese afite target yo kurondera inoti kugira ngo ugire appel image y'ikibarindiriye imbere. C'est maintenant que ça se prépare. C'est maintenant. Abasitoma uzatipe mukundana tangura mubactive kurondera inoti, tangura mubactive. Urazi umuhungu umwe n'abafyere afise umukobwa yamukocinze kurondera akazi akamumotiva ni fierté. Tugeza kangahe? Seti miliyo. Enda rero munsi tugeze ivyo basi, tugeze ivyo ndasavye. Nimuzane itapi na televiziyo. Tangira ati, tangira vandarateri, tugeze ivyo. Reje chao. Tuja mu manza rero. Musabiremo. Musabiremo. Minimum. Impuzu nazo ninjiramo muzotira birabasha. No musabiremo. Hariyo irisekeri yerekeza abavyeyi. Narese kuze. Hariyo minimum 500,000 y'irisekera amakazi. Musabiremo bazarangiza mariage. Bariga 500,000. Teranya bangana. 7,600,000. Tuduge tapya kabiri. Umukobwa woga ibujumbura ababire mwengamunyo umukobwa woga ibujumbura yize wala mabote diko ndabona ngaha nibaza ko aja muri dote ya musi ya 2000 ngara ni wabazi 2000 ni Messi ni Max. Ni Messi ni Max. 2 millions ni Max. Ok. Onde Messi ni Max. Kuri wewe. Kuri wewe ni Messi ni Max. Bora! Bora! Kuri wewe ni Messi ni Max. Kadi bakuivuga. Je ne bari Max. Itwara bon hari ibintu byinshi ushaka ibintu bisa neza biratwara ibintu byinshi amahera menshi ibintu deja imbutano by'abantu canke amasari deko deja hari saza 1,5 million uciruza na 2 millions umva ni Max. Bora izoni kubera amara make muteke kubaza ubundi ni make kubera iki eko mabuje kwe ni Messi ni Max kubera Stile mvugamo ko ari make ni muri stile hariho abantu kenshi batwara abakobwa bakiri abanyeshuri badakora rero utwa mukobwa adakora urumva benshi kenshi amahera niyakora n'urubanza rero ari akora urubanza 2 million n'ukuri ashaka mugwa mu mamanka atari ubwoba mugabo ari umukobwa yarasanzwe akora 2 million nta na kimwe muzumvikanye bivanye nyene agomvye gukoresha ibintu bisanzwe kiba atarakora ni make. Namuunga tu, abahungu. 2 millions ni Messi ni Max. Ni Messi ni Max. Abahungu, 2 millions ni Messi ni Max. Ni Messi. Kweli ki ego. Kweli ki Messi. Ni Messi ni Max. Hey. Hey. Mariage, uscire con i venti, yatumiye mwumvise ko navutari make. Bayumvise yatumiye, aho nashaka kugira nare, basiga na fasoni. Canke uterarondera ubuzima, banjurira ibyo kubaka, urondera ubuzima, bwo kubaka n'ubuzima. Biratomoye?
hanyuma ibindi bizoza mu nyuma muri twe n'abagize je vous remercie murakoze